kubera iki jewe kubera iki yambanye itifuje yavuyemwo jewe ngo barasamaye nita mu mata nk'isazi ndabatera batiteguye nshikira mu isi dasakaye nshika nasanzaye ngo bambone ukamenga baragandaye ni jewe wa mwana bavyara badashaka wa mwana yaza guteza ibibazo badashaka kuvyiteza nkura ntazi papa ndetse ntazi na mama uwo mama yita papa yivugiye ngo yaciyeho abandi baciye aca buriya gikwigwa aburiya nkwiza ngo yikize uruvugo rw'abantu nawe muvumo w'abavyeyi bavuga ngo urahuma turabe kamera twishura ujya nitwo turishirana nawe reka kujagara mu kiganiro dukora ikiganiro neza ibiganiro maze gukora we ntavyo urakora asanze kuri bata ntibandondera kuri bata njano nanje none we kuri umukecuru uja kwinyegeza aza ndagwa dukorane hajya baza nubwo wanteye mwana so mumeze neza wait we ntibakubajije ntibabajije jewe ntidusohokana nimba tudasohokana je nabivuge ntidusohokana urangurira icyo nshaka Pascalinda ndamukunda icyo This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Muri bwa bumwe umunyengo ubuntu tugirirwa nandiho turashima iryo zina ritangaje riba ryadufashije kubandanya dukora bino bikorwa mvabwenge twenyegeza umunsi ku munsi, of course tugamije kubaka kuko mu basambura tutari mwo. They call me Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love, aka Diko. Kumwe n'umusore muto ariko munene mu bikorwa yitwa Prince Keys. Ku rundi ruhande umwe mu bantu nyuma ya bino bikorwa aca guhereza n'amasanamu meza yitwa Fridolin Patro, umwe mu banyamuryango wa Fresh TV for sure. Nakira n'umugabo shibazi ko hari n'umusore yitwa Lionel, irindi nibikira indavyi nibitse indavyi bigira indavyi Lionel Lionel benshi batiko n'umusore hana abantu bazi yuko no munsi kiri umusore ariko uriwe umugabo niwe muntu avuka azorinda usaza witwa umusore biraryoshe mugurazi ahantu bakwita iryo zina ni gihe uburi mu bikorwa mvabwenge ntuzumva bavuga nka Rambo ngo hano ngo umusore ngo none ko wakoze film kandi bakamwita no munsi kandi ashaje ari mutaha iruhande ari kumwe na Pascalinda ariko ufite amazina menshi wewe Kamake yuzitwa eka ndazi ayarenga icyo gusa bivanye n'ibintu byinshi uba ukora mbona hari aho ugera umeze nk'uruvu ukambara irindi zina wagera handi ukambara irindi nini ahubwo ndakureke wivu kandi nakoze ikosa I am sorry ladies first data mukobwa yivugira ko byari kugenda akora nziriyo neragwanya ko kantu kubi nambaza ati reka reka ninamuzohero ciwe nk'umushinga nta nakumugabo nitwe Imana yatangwe no kurema bwa mbere bro ibyo wabibonye urafise icemetse yuko ari mwe mwatangiye kure byanditse muri Bibiliya byanditse muri Bibiliya byose urabyemera byose harimo n'imitoma ariko ntemera mwana muri Bibiliya harimo imitoma n'ukuri ko Imana urabona ukutemera iyo mitoma niko hari undi muntu oyi imitoma ndayemera imitoma ndayemera okay mugabo bwa mbere na mbere ndashimiye cyane Idrissa Simbizi yanzaniye kinene n'ukuri ko Imana naringira wayayimbwa nawe ko yakize yanzaniye ibinini bro byo kurya kumera ibinini bano bwa bikawushe ntutsko nagira mfe mu mwanya naringwaye Idrissa wubahwe nicyo muguma ujya mu zungu rero ko ramukorera promo nga ayo mu kiganiro kwa di ibaze atasanzwe ayika nagutoye mugira promo Imana yayimugire byarahetse Imana Imana promo yayo si kukurema ariko twari tumeze uko bashobora kwivuga bakunzi ba Flash TV 257 kiriko kano gute bagashira ko barayizi amazina yanjye nitwa Pascalinda ikeza Pascalinda musanze ni izina ry'akazi stage cyo kwita stage name Pascalinda in the house zenize muri Amerika gusa bibona iyo biva oya yasoma Lionel nimba ufite market yemera nibisanzwe ndi artiste islameuse beshi banze muri Islam ndi umuririmbyi umukinnyi w'amasinema nivyo okay Lionel mu byisha avuze akora nagaki kamwe wo duhitiramo kabanza akadukubita kw'imponje
aririmbe Banze asrame nkine filime ndasavye hewe. wabivuze neza Ni sawa. wambaje Nene oya nasinyinya. oya yambwiye ngo uburenganzira na mikoro muri uno mwanya nayihaye Lionel Lionel hari ikintu kimwe rero nkunda agasirame gatoya ngo Oya, ni wa nandasirame. mwana Yo, wa mwana. Isa amaemosi ngemba heshavuta. here we go kwega isiya umuzumi ndabasavye ndamurabe neza sinabwa mubone fresh Ikunda nabanza kuja muri mudi yo gutwenga. Kubera iki jewe? Kubera iki yambanye itifuje yavuyemwo jewe? Ngo barasamaye nita mu mata nk'isazi ndabatera batiteguye nshikira mu isi dasakaye nshika nasanzaye ngo bambone ukamenga baragandaye. Ni jewe wa mwana bavyara badashaka, wa mwana yaza guteza ibibazo badashaka kuvyiteza. Mura ntazi papa ndetse ntazi na mama. Uwo mama yita papa yivugiye ngo yaciyeho abandi baciye. Aca buriya gikwigwa, aburiya nkwiza, wikiza uruvugo rw'abantu. Naho muvumo w'abavyeyi bavuga ngo urahuma. Nta dawe nta mawe, je marche dans le noir, je vis dans le vide. Devenir livide, sans père, sans repère. wa mwana wa mwana shout out to her ariko rero wa mwana ari nawe tuvuze hano wa mwana nyine Wa mwana ata, wa mwana Lionel. mesherza mwumvise ibintu yo biva ngo Umuntu ari gushaka ati, wa mwana. ngo wa mwana ntushobora kumusara nawe oya ngo ni wa mwana Kubera iki jewe yampfuvye ifise abavyeyi. Ca kibondo batanye n'akabando. Wa mwana. Ca kitazi ico kizira. Wa mwana naterera kwa Lionel. amutereka Cédric nawe ate sha ariko vya bintu rero man big up sa bazi yone naje mese n'abamengo shaka kana wa mwana umwana atariwe iyo misale ni ngo wa mwana atari wagira ujye umwana saho je nashaka kuvuga wagira uvege ngo Ni wa ukuvuga mwana nti, atari ntibamuhejeje yaravuye hariya ahantu araza aca habo wa mwana niwe twakiriye yitwa Pascalinda Pascalinda. wow yone Yeah. mbere yuko wenda kugera ko umwana araberewe My vraiment goodness. yambaye neza hasi black tukatuga n'ubundi hazamwo black Hariyo n'izindi ndani. yone Yesu. zindi ndani aha indani yambaye can I guess Guys, malheureusement nazo nibuka. hariyo rouge ntazuba wibuka ariko ivyo bintu basimwiwe ko n'umuntu muzeye vume ngene mwabisubira Siripre ni umuntu muri. Ni wa mwana si wabiza? wa mwana eh okay dikomeze neza so mwaberewe kabisa ebana wow isa neza nk'aba artiste nkuko yabivuze nk'abantu bavuga ngo Pascalinda ngo nkwenkwe umugani wa nyamana akunda kuvuga ako kantu umuntu z'inkumi nziza kweli bani ngena abegwa murabe mu maso subira umurabe I'm so beautiful, right? akagenda kode umucanga umubonera mu marori bo wanda muzi ni wa mwana urabona amataye yuno ni wa mwana ngo yita Amataye mwayabonye. ngo yitaye umwari yakantu yavuze ngo ni wa mwana ngo yitayemwo ngo nk'amata niko waje Pascal nenda kubaye Nawe niko waje. ibyo bintu wabikura ku inspiration en fait sindi mu journaliste Ariko gusa Lionel ahindutse abaye mu journaliste ikarambaza. Oya, nabimwemereye ni mu yaje uretse impamvu Wamuharushaho uretse kumva. impamvu uretse impamvu uretse idiko firme hari gihe ubu ufise ibintu mbone na space iraza mukandika akagira iki mugare rero Pascalinda rero ibintu ariko aravuga nukuri ni wa mwana en fait ni diko na ntuzabagiye hahandi bagiye kwiryohererwa umwana aca yitamwe hama ngo diko acavuga ngo nubundi ngo naci uyu mukobwa nasanze ngo naciye nk'abandi baciye bivuga ngo Iko ntayumviriza aho washaka Oya. oya narayumvirije mugabo simba ni simba Pascal, numvirize ibintu nakubeshe. byinshi vraiment simba ngo ndabifate byo igisohoka narayumvirije urumva Abantu mugabo benshi bararize. igiye gusohoka rero nasigaye ndaregrete gituma nakizinye filme inyungu y'imbabazi wari gukina wa mwana erega nico kimwe nujya mwana nyine erega nujya mwana bro ahubwo rero erega nadiko nazi vyarimo Nujya mwana arimo. nyanza ari mutakubwira none story muri Ni film kategori y'abana benshi. erega nijya filme nyene bro mwari wabivuga uzi impamvu nzahurira navyo twabona urumva Inspiration nayikuye ahandi. Yasohotse tukiri mu. mu matunage urumva
bro uriyumvira inspiration niyo mu kwicenda ediko hariho amakaye natanze Uribaza. abana barungitse ku ishuri 96 benshi barimwo abana bafise base babihakanye abana baba mu mihana batazi waba hariho abana baba mwibarabara mugabo bavuga ati bashaka kuja ku ishuri numva ni muri yo kategori yabo bana urumva bro hari igihe imitwe ibiri ikorana itazi urumva dufate diko nko wari umuhungu nanjye ndumuhungu twese turi imisore twese tubinze uyu urumva mugabo atawumenya uwundi vyarimo ivyarimo rero bivuga ngo na Pascalinda yaragiye hajya kompoza bye wa mwana bien iyo ne yajya kompoza wa mwana bien hama imana we ntiyari wa mwana yari inyungu y'imbabazi mugirimwo wa mwana Pascalinda ni kirere c'impwemo akantu kirere c'impwemo tutazi kandi imbarera ikindi kintu rero babantu nyene bakompoza vya bintu baca baza kugira vya muri wa mwana ariko ikindi kibazo gato yadutugiriye muri filme kubeka wa ntaye umwana ariko pe ukantanu ariko mugari kamvuga sivyo mwesheri zame iko mbe ntatanga kutubaza cyangwa banze kutubaza oya je numva no uzobikate endereya tabikata mumbari oya ikibazo wagira uganiriza abantu yavuze ngo Meshereza. ikiganiro kimarira 30 30 minutes yawe yawe ske shimwa mana kuko ndamahoro shima rero ndiko mbaza mugani wewe wamubwiye ngo agusuramingira no gusuraminga yaje gunsiraminga urumva ndirimbira disi nanje gato nawe nkunda kuririmba ijwi rya kanyimvura nuko amagambo niyo ndemba nishaka ko ntayizi toneza Yonere kandi rero wewe ntiwaciye muri kora turamushiramwo basi oya je ndatamba wagiye oya ntigenda nubwo amagambo yanje atoba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanje himbasiyo mana unezekwe kuko ndamahoro cyane twese rero nariyonerewe nubwo amagambo yanje atoba menshi shimwa mana kuko ndamahoro shimwa mwama mutima wanje himbasiyo mana unezekwe kuko ndamahoro urazi umuntu yaducanze ariko aravuza akavuza contract ngo si hip hop ntabwo ari amapiano ino niyo bita mumeze neza ariko ni nk'akazuke machine uko bazuke machine wa mwana wa direkuye utanga ubuzima bwawe ariko nk'ubu nyama yo kumva acavuga ati ngonya ngo washizemwo abaririmbyi ngo n'abasila beza reka ndakore kuri promoting abanyarwanda aho oya ndimba mu Burundi oya n'abanyarwanda tubandanye ibiganiro so mumeze neza ariko ku rundi ruhande ya batwimereye fresh umuntu murahuza cyane rero kandi yaragutereye umwana agutera inkuru imwe Pascalinda ndamukunda icyo ndamwankira ni kimwe uhere kuco mukundira icyo ndamukundira mbo n'umuntu afise vision sivyo kandi n'umuntu ampanuro wow mukaye ikintu kimwe ndamwankira ari ibintu azambwira kaca ntibize ni mama bivuge bishire hano urumva umuntu ngumukeneye ko ikintu nguramutwara buhoro buhoro je ningingi uwo ndamuzi afite utuntu kudu tips twishagenderako zimwe twakunda kuvuga dufatanye gahunda ngo kubera ari cyo mushaka ko guramwumviriza ngo ukareka kwishofa man ibi byo ntasanse bifise gamande kadakora oya reka rero waje umviriza je navyo ndagukundira ivyo vyihebe oya ndagera hafi kugira nshike kwe n'ubifise man Chese ndagukubita ikofe nk'ibyo Chris yaguha tubandanye oya two turavugana n'uyu urumva umva turabe kamera twishura ujya nitwo turishirana nawe reka kujagara mu kiganiro dukora ikiganiro neza ibiganiro amaze gukora we ntavyo urakora umwira ko wanagiye hejuru kwa ngaha kumavuta
Umavuta ma. ubu yageze no mu bushorishori Hasigaye ko nyambira Berize nawe. Ko. Chimumenye. umvise abantu ubu yageze no mu bushorishori hejuru iyo None ngiriki, none ngiriki. umwana afise seve Naho wa mwana imaneka y'akantu nagakunda wa mwana. uzoza ukavuga haca hitabira abantu benshi ati wa mwana wa mwana Erega Salamu ni nka hip hop. Nariko ndavuga rero, sivyo? Pascalinda n'umuntu ayemereye neza. Okay. Yego. Zukuri. Amazini sama byawe. Mukecuru ngo sa. kandi umukecuru bashaje mu ndawe nzumi Uri umukecuru. Yasabye tumuzumi. Ntibamuzumenga. Ni umukecuru. Nibashaka kwira bagenda kura. Bagenda barabe inyungu y'imbabazi. Babirabe kwa muzuminze bariko barabimubona. Bamurabe no mu nyungu y'imbabazi. Nyama utushaka komante abe wambere rega si nyama gusa nabonye n'amakomantari yeje ngo umukobwa ngo umukecuru ikindi kintu ariko nyene turarenga abantu Pascalinda tubivuge nyama nabonye akuvuze ko amajambo menshi no kwita kwakomeye pe wavyakiriye gute ko menga harimo no kubita akanyafu kandi kababaza kugeza n'igihe nyene avuga ati umukobwa muramarabe no mu maso kuza gusanga menga arashaje nubwo je yatavyo nigeze mbona sinzi filime nimba ari gusazisha Ego hariho abavuze yuko ngo muri kamera ngo yansazishije mbwa jewe ya fresh kamera ntishaka kukugira nkuko ushaka we ya fresh yo je mbona uri mwana dizi week hindukira neza bakurara uraza no guhaguruka ubiyere ego frame I'm so beautiful kweli you shine like what like a morning star yeah man I see you beautiful queen in the house namubona do toutes les façons sinavyakiriye nabi gose ubundi abantu bameze kwishi hari abantu badakunda ama critique ari negative negative voilà urumva askire femini ibyo Lionel ntazinama ibi ntabyatsi bandanye uti urumva ariko ntavyo nzi ariko muko muvuga ivyanje Imana ishimwe ariko uko wisigura kwera umukecuru ibi umukuru w'umukecuru ntibavyisigura none nuko urasigura abantu impamvu uri umukecuru baturabira bakabibona umvireza tutarabindi nobwira umuntu ngo siri umukecuru kandi umukecuru ahubwo yo kuraba akakubona igituma batanamuraba ntibaronka naho baja kumurabira Njanwe nanje ndi umufundi kuri bata bagaza bakanda basanze kuri bata. Ntibandondera kuri bata. Njanwe nanje none we kuri umukecuru uja kwinyegeza azanda gwa dukorane hajya bazi. Nubwo anteye mwana. So, mumeze neza. Wait, we ntibakubajije ntibabajije jewe. Nasina iki sidishura mani dishura be. Yereke kavuga uburyo nako namaze uburyo ibintu byanyama yavuze uburyo yavyakira. Simpagaze cyane kuba umukecuru. Iyo uriko urakora abantu bakujajinga uko bashaka. Sivyo. Kandi byinshi mu bintu biza kandi ntibiva ku bantu biva kuri ahanini biva kuri shetani canke biri muri kamere k'abantu shetani ari mu bantu oya ntiyantare urumva ni ibintu bimwe mu biza bije guca intege umuntu kugira ngo abivemo kuko ndibuka imbere yuko tunayigira ranch Kavara sohote haravuga ibintu byinshi uwo mukobwa n'umusuma uwo mukobwa utamuzi ntiwo mumenya uramumbaza bandukira ama screenshot uyu mukobwa nakahora baravuze abantu ngo bahora bandarana abo bantu hari umwana abo ntafise ni nimero zabo za telefone ngo baravuga ko ngo sida kandi ngo ako gakobwa ngo karagwaye sida ngo ari abantu bakoranye babimbwiye ati HIV kugeze mu nzara ebane biranyishe baraye ariko wona yigwaraho ukabaha ibyo bashaka byo bitwaye nta niyo nogwa sinarayikwifurije mugo uramutse unayifise urumva Pascalinda kantu ushaka kumfasha uramutse unayifise kuko harabayifise mu buryo bataniteye none hama ivyo bagukeneye ko ukabibaha abantu batuyoboye bayoboye isi bagwaye sida kandi ibikorwa byabo bimeze neza ni baba bariko baragerageza gucafuza umuntu kuko ndakubwira ama critique canke ama commentaire rero jewe sindi muri biriko birahera ubu kuba ndiko ndakora ubundi nkiri muto sinakunda ama critique yacarira unyagiresheje twaca twankana no kuri telefone naca ndakora yaca yarira nundari nuburari gusa nkaca nihangana ko bafite ihangiro vyano ndiko ndaca so nyama rero yahuriranye nuko sanze ufise nimenga nakomeretse kunavuga ati ibi bintu ngiye gukinamwo
biza nabigiye kubikina mubwira abantu bankomeretse canke banca intege canke barazintera urumve ubisanzwe navyakiriye neza dinipa notre naho navyakiriye nabi ubu aho ugeze mba numva amenga wo mubwiye ati nashaka abandanye ubu rero nta bwoba nyama si umwana mubi do tutule façon ko jewe naraciye ku bagenzi biwe bamuzi umva ashaka kubabwira ati nyama umva ndi muri natio iyo mbabaye kenshi ndabivuga ndabwira abagenzi bazi nayo nabwira ati nyama urabona ibintu ariko aragira je ntavyo nkunda mubwire nitwirirwe turashwanira ubusa canke ngo agire ikindi kintu kiba yewe candarondera nimero yiwe ndamwandikira message gitabo ndamubwira mani je ntutuzi nanye we ntunzi nanje sindakuzi ukuntu bivuze umenga nakantu wari ufitiye ja arashira ko statut ya mbere barayindungikira iya kabiri mbona yabikomeje ati reka renda mubaze numve igituma ariko arabigira ariko nasanze si umuntu abigira n'inzigo si umuntu n'umwana mwiza ni kakazi kiwe tunyene abari ya so Liyone wa mwana uko mwabivuze babiri barahuye ndashaka kumenya ngo guhurira muri filime imwe iri hano hanze wona avuga yuko ikunzwe ataba yibeshe byagenze gute imbere ko nishura kuri icyo kintu kamwe nk'umwuga sivyo en fait uko bamuvuga birandyohera sana bamuvuge uko bashaka kuko burya diko kugira uvuga umuntu ubanza kumubona amukamuvuga iyi sanda ndishima cyane kuga Pascalinda kuko ariko aramuvuga binyereka yuko baba bariko barashima n'igikorwa Pascal diko nta muntu ashaka kuvuga umuntu atabonye afise influence urumva nta muntu ashaka kuvuga umutano mubonye hama kuvyo bamuvuga ko vyose mani twarapfutse ushikisa twarapfutse kandi mbaye uraho utavuzwe burya no gutuma ntibaburyoshe bro nta nubwo bukazi utegezwa kuvugwa uri umuhungu uvugwa kuri ndaya kuri umusuma kuri iki hama hariho n'undi mu kuvuga ngo ujya muntu ni ntore ni ntungane yarahezagiwe rero impande zibiri ifoke zikora zose sivyo kuvugwa kwiwe wabifashe nk'iturufu idasanzwe yes ku mpamvu yuko iyo batamuvuga tugisora fishe ntibatanga kuvuga hariho n'abavuze ngo iyo nene nagiye kwisemba paske uyu unye na ntuzana kijaja mu vyerekeye filme ntavyari vyari hatari ariko abo bantu barafise n'ayandi mazina yes, ku yandi maside yabo yego umva en fait ni bimwe nakubwira yuko umuntu mushobora kuba muri kumwe ariko mutazi ko mufise direction imwe mukaja kwihurira hamwe nakarero kamwe naguhaye twese twanditse kuri wa mwana mugabo mu buryo butandukanye duca dusanga kandi twagiye gukorera hamwe ni espèce ibi bikura birongora sivyo rero nukuri kuhaja aho peut-être muri islame nitwa tubimenyereye bakuvuga bagira iki kubera iki kubera ubu we wenyene wivugira wikorera we wenyene ubihari ariko umenye kuje mu mukino bien tubara mbo ivyo bavuze nivyo biri sivyo mu misi naho bazovuga yuko wari amahera y'umugabo yagira kurongore yamaze gutanga n'inkwano yamaze no kuguha imodoka man menya yuko ivyo ujemwo ariko abe habizi ubiho uvuga ati okay ejo bazokuvuga mu rukundo na Lionel yo mane baratanguye cyane oya ntavyo bavuga ntibaratangura kubeka bitoko kutuvugana n'abagabo bari mahi bazoba barikora irega nyene ni kwa kuko arumva reka imana ndakubwira irega sivyo Pascal oya urazi oya ahari hana hataragera kuko avuze ngo uje nsokana n'umugabo ivyo si mpaka bagyo babwengo ngo ni mumvuga ibi oya baravuga byo bakavuga ibitari byo ico ntikiba kinda uretse ko hariho n'abasohokana n'abagabo navyo nyene nta mayoba yorinze nimba tudasohokana je nabivuge ntidusohokana urangurira ico nshaka cyushaka niki sishaka kugura ico ushaka rega sishaka kugura ico ushaka ahubwo ndakugura ico nshoboye weke mwibesha ngo twose uzamera ko gusohokana no kugura ico ushaka uri maye homa ungirira ico ushaka mbega ndashaka okay asi kibazo ni kimwe gusohokana no kuvuga iki hari ibintu by'amatiki oya rindira oya hari ibintu bigira kabinda nashaka nagira sivyo diko no kuvuga iki tumenye muri ko tukorera sivyo ariko rero nawe tutabeshe ugusohoka wavuze ango byarimo ni aha ni muri no mvugo yoroheje ya ruguru ivuga ngo gukundana sivyo ka Pascalinda
turakundana. Okay, by'ukuri Lionel ndakundana, urumva kandi si ngombwa abo nkunda aribo bankunda kuko hariho n'abankunda anakunda, hariho nanje abo nkunda batankunda. Bro, twe duha igici agaciro ikintu nitwavuga ngo turakundana, kundana bivuga iki diko abivuze Pascalinda ntimusohokana ahubwo murakundana. Tuvugana ukuri, Pascalinda ntunkunda. nkunda abantu bose. Rero ico kintu rero byo kuvuga ngo biki nibiki, nimba ndakubwiye ngo ndagukunda ni nkuko aba batipe sindanabize nta mu kiganiro jubona bavuga ngo Lionel ngo yaje kwemeza imbere ya kamera yuko akundana na Pascalinda. Ivyo birabasha je ejo mpamvu ivyo birabasha bro, mviriza man tumenye ibintu tuba turimo, sivyo? Nimba mvuze ko ndamakunda sorry gato kuri TV nyene narigeze kuvuga ko nkunda abakobwa baca bafata akantu gato, hari umukobwa ariko ntaco twongereje. Oya ntaco mwongereje, ivyo birabasha sinkene ko mukura ko cyari mushirako. Oya ntidushobora kongerako naje muri entertainment ndayizi diko mwavuga mvuga natanga gukora ibi aya mativo nayo natarahari ndavuze ngo ndamukunda hama ubwo bibabaje acanye gamba ati mbe umukunda utembe ubukunda nuko yashatse kunyumva. Sorry guys, izo mvugo zanyu nibaje imvugo zanyu mushaka uzoraje ko mushaka jewe navuze ko ndamukunda ku mpamvu yuko atangwe va politike ndavyumva. Nimba ukunda umuntu bimubwire umubwize ubundi ntibavuze iriya ya hariya. Okay, iyi nyene ya hano sivyo tuje ku bintu biba bifise akamaro kuri entertainment, bifise akamaro ku mico n'imigenzo, sivyo? Uzi ikintu Lionel tweko turaburizako kuvuga ngo gusohokana kandi kwari twagurije gukundana yemeje yuko agukunda siko wanabivuze bisubiramo. Yes. Nangire mvugane nyene ati none kumva yuko wewe umukunda tukabisubiramo hari kosa riri mwege nivyo nagire nanje shigikira ndamukunda none kibazo kiri none kucibi nawe uramukunda none ntimukunda dikarera arakuze sika titarayironse ego turakundana ya voilà nikimenya amenya Niko ayo tukagira yo tite ibiki wumvise umwana aradarashika none gwa titre akabisanga ikosa rega nta kosa riri muravyemanze musubira muravyemanze kuvuga ko Lionel yavuze ko akunda Pascalinda umunyamakuru abeshehe diko ikibazo kihari niki ugufata ibintu sivyo ukabiha essence yindi urumva nico kibazo byoshoboka ko ndabihe yindi sase ntongeye ko ntanakuyeko. Oya en fait mwebwe nta kibazo nta kibi mwamukoze kandi ikibi ni twebwe mu mitwe yacu mwebwe nyene mufugeze. Urabona nk'ubu ndamubwiye ko ndamukunda we bavuga ngo jeko twosokarwa n'umugabo w'abandi bivuga ngo we nyene yamaze kubiha yindi sase. No kuvuga ikibazo uno mwanya sidiko ahubwo ni Pascalinda. Oya si Pascalinda nemera ko ari jewe amaze ukora ibindi bibazo. It's you. Basi musaba ikigongo ariko jewe mu nyuma zoza kuvuga ngo okay so turi mu nyungu y'imbabazi. Yego man niho nakwaje ugora kwanyu mugakorana igikorwa kiriko kirana aba successful. Zegute uguhura kwanyu mugashira hamwe umutima n'inama mugatanga kiye gikorwa abantu bariko baraho. Mbo ico kibazo kije kwishurwa mu bindi bibazo. Hariho umufana yambwiye ngo kuki utarondeye minimi hey kinane ngo kandi kenshi gutwara ngo mu mupfakazi twara ko mushobora gukinana neza. Impamvu nashatse Pascalinda okay reka ndabivyishure nkuko nawe mwishura. Irevre YouTube yanje iracari hasi cyane, hama kurondera abantu bagize iyo bashika si bibi mugabo gusa nkuko nawe babwiye hari ibintu esprit se yikorera gasanga abantu bafatanye urumva. Bwa dukorana ndamurondera Pascalinda namwiyumviye ndumva yuko mbo bro kubya ugirishe casting umuntu uvuga tujya mu nyogira wewe nyene uba wanditse film ukavuga ati basha kino gisura ca diko ndagishaka urumva kino gisura ca diko vraiment nkamwe cyonyemera ni vyiza ha mugacu ukora ha mugacu umwege kamegera diko kayimusaba ashobora kukwemera canka akakwanga mu gihe nawe abashaka ko mufashanya arabifashanya. Rero nushimira Imana ukuntu Imana nyene yavyikoreye ugasanga byanabaye gushika nawe ukamupropose akemera umwana n'ukuri ku Imana ariko ndakubaza ko bwa nkamwe kubeka wambesha ngo turakundana kandi ufise yundi muti gendera film ihera
ko ngaha twaba tuvuze filme twaba tuyirangije right Mani shim. Yeah. Nise gituma navyaye ko ndamukunda sana. Afite yama n'umuntu. Byageze gute kugira ngo propose inyisha abiri ari yes? wajaje Yeah. Yagupropose none. Uretse ko atateye ifu. erega ijya filme si ya mbere nakiye rero n'iyindi izosohoka Ariko ntirasohoka. ntirasohoka Nani ya mbere ni. Batuvuga iyo toto. Ya mbere ni yasohotse. barantsinda Hejuru cyane inyungu y'imbabazi kuko niyo yasohotse. awi urumva Ariko siyo ya mbere yakinye. mu bisanzwe ariko ntashaka kwinjira muri monde ya sinema ndavye benshi bakunda kubyitwaramwo canke ndavye ukuntu babona umwigeme aje muri sinema muri filime ubundi canke ahandi hose agaragara nk'umuntu yataye indero benshi niko baba bamubona canke ngo harimwo abantu bataye ingo urumva canke kubona yuko umenga ebana nawe nta rugo uzogira narahatse gushaka kuvyanka gato ubwabo Yaranangoye cane. ndavye Lionel ndamubona nk'umushingantahe ndamubona nk'umushingantahe bo muri make mu buzima bwiwe bwa misi yose canke filime ziwe izo nari maze kuraba navuga ati reka nanje ndavyinjiremwo ko yangomye nkoresha ikirundi ciza ko yangomye mpore ndabe aho bizogera kwiterambere ryiwe no kwiterambere kandi ry'iwanje Biba birabaye. So filime yanyu muyiravye uno munsi hari ibindi byamwa muyibona ko iri kirabaha kuri kote yanyu. Muvuga muti twarakoze canke twabishimira Imana. Yego biriho. Paske abantu benshi batuga ko turakora ku mitima yabo. Bakavuga ati vrema mwahanuye neza. Kumbe hariho abahungu nabo nyene bahohoterwa. Paske bijya vyambaye ko umenga vyari kuba ku mukobwa. Urumva? Mugana abahungu turahohoterwa bro. Tukarera abo tutazi. Urumva? Wa mwana gasanga ngo twaciye abandi baciye. Kumbe natwe murudubi. Rero bituryohera ku mpamvu yuko tuba turagira baba ko atubwira ati ana burya vrema big up sana Ngeze guteye turnovisi yo kuri bato. ndago turnovisi sana ndavuga mwe twama turnovisi Okay. So Pascalinda muraza kugumana no mu bindi bikorwa canke ahaciye agenda. Uciye abandi baciye. Pascalinda oya jezi nzi vrema bari Pascalinda turi kumwe Ndiko ndavuga inyuma ya kino gikorwa. nukuri turaguma Muraza kugumana muri yego muri Lionel Films. Ben Davzi Foundation Ben turi Davzi. kumwe ubeshe yego Ntagufate ku ngufu Oya, umukobwa. sinamfata Urahari ku ngufu. kugira wipfugire. ku mpamvu yuko nyene atabishaka muzovyibonera muzovyira uga muri make Lionel arakwiriye gutera imbere gose niyabona filme ndayibandanije izotera imbere canke izomuteza imbere ndi mu bantu bamushigikiye nico gituma bakantu vraiment nari nzi ko bateza bakaba Bivuze yuko niyabandanya kukugomwa nkuko wabivuze again and again tuzokomeza tukubone muri Beni Davzi Foundation. urazi ikintu nakunze Hararyoshe. irya filime iraryoshe tukiriko turayikina je sinabona ivyo turi muri yo narafise ukuntu yandika tutazi abantu bose urumva ushika ngaho ukina ugatina ni filime ni nyabage uza kuyibona uri kurayiraba rero ikintu nakunze ikiri novuga gute matière première ntiwabona neza iyo izobirikiraje rero iyo bariko baragira ama critique bakafata umugore n'umugome uwo mukobwa aragize ikosa Lionel bihangane turaca mbona cyaduteranya story tukabona ko ari ibintu biri bibaho mu buzima bwa misi yose canke baba babifata nka reality jarige nicara comment gusoma comment nkaca natwe nkatwena bati none bari serious barabona ko nataye umwana barashavuye n'abagenzi banje uzoca n'ahantu bakwirukeko abagenzi bakambira ngo mango dusigaye tukwanka hajya irya film yanje ahubwo bagiye kwirukura go ahubwo abandi mukwiye ku isoko mbare wanditse bijya bintu oya abantu bakwije ubwenge kameme barabizi ko twari ko turazi bajya rero ntibakwije ubwenge bajya babona ko nta bwenge bashiramwe bariko ntumbwiye abantu ntumbwiye bijya bintu niko kuri kuko filme nukuri kubayiraba
kikabe ukuri. kinyoma gikomeye. Ikinyoma. Oyaye nta kubabwira ngo ni ikinyoma niko kuri bijya bintu bibaho Neje ntataye umwana. waramutaye nyene Kuri bano bantu n'ukuri gusa kuri mwebwe n'ikinyoma cambaye ubusa. ariko umviza Pascaline ariko dutegezwa binyoma. kwambara umwambaro wabajya abantu babigira wabajya abantu bibako Mm. nibwo biba biryoshe babimeze kwera rimwe mba ndabitahura ko nandi ndashaka kuraba filme akagizemwo partite y'ubwo bankarira canke nkiruka kandi anzi ko atari byo. Yes. Turaza kutwihanganira niba babona imvura ariko nyene n'undi ikiganiro tuba tukigejeje ku mpera yacu. Hari ibikorwa bishasha mudutegekaniriza nyuma y'ibihari hano. Mbo ego biguma biriho Pascalinda Abutora agafone ni kanyagi. aya nta kibazo Nibutse ko ari buzihanagura hari. nta kibazo vraiment Aza kuba rosa akazi. mbo ibikorwa birahari two turakora Okay. tubasaba kandi tubashimira cyane nukuri ndabivuze ndashimiye cyane narakwije ibihumbi 10 by'abantu bankurikirana Wow. Imana ibampezagire Dusororere man. Congratulations. Iyi filme yasohotse ifite 1,000 sha bazigana nagiana besha ukana 8,900 byose ako kana aho kuryosha ibintu gusa nta nivyaza naje sinavyibuka so ndashimira cyane abaguma bakurikirana inyungu y'imbabazi Nise ndabiraba ndabyibutse. Imana mushobora muri 5,000. Imana mushobora byose bandanye ibashira ko ntuze inguvu nkashimira cyane abantu baraba film bagashira ko commentaire iba mbi canke iba nziza kuko bituma twaguka mu mutwe bituma dushaka gushika ku kindi cifuzo cyane nkasaba abantu bose dukunde tumenye ivy'iwacu tubikundisha abandi nta munyamahanga azoza gukunda ivy'iwacu tubutabyishima nta kuntu Lionel azokina filme ngo umuntu yibere muri Amerika ngo ayikunde mu gihe Diko atayishima nkashimira cyane Nyama Pro ukuntu gumuponda ibintu bituma ngira inguvu mbona kano gakecuru naga podo efrere nkavuga ati yagatumye kwa gakecuru kubera ijya poudre yari imbi reka ndondere indi poudre nagapage fresh kabakana ntuzugahe mukoroga ariko yes nkashimira cyane bivuye ku mutima abantu mwese mwagaragaye mu nyungu y'imbabazi n'abandi bagiye kuza Imana bahezagire nkashimira abamenyesha makuru muri rusange nyagasana bane nabo ndabashimira cyane kuba mwaje Pascalinda we baraza kumubona vuba yagarutse cyaga ibindi bintu byinshi kuko uwo aboneka mu myambaro myinshi uniforme ari wambaye no munsi si uzogaruka wambaye niwe mustar inyungu y'imbabazi nayo niyo film man okay ndabashimira cyane kuba mwaje ndabipfuriza iterambere nkuko biri ubona yuko muri ko nabikora neza tunabatera intege natwe mu bandanye. Thank you so much Diko. Wakoze kuduhamagara yatubwiye ico tuvuze kuri movie shimira n'abantu bose badushigikira n'abadutuka tuca tubona ko bifata mu buryo buri positive hanyuma see you next time kindi kiganiro tuzokora nibaze ko kizoba kiryoshe ndabasaba yuko n'abantu baza amatelefone y'abazarapfa mutanyibagira inimero zanje ndazibahe cyangwa muje kuri YouTube muziraye muce mugira aka ma publicité je no vangana wazire hevre nimba naziriye umviriza ndabigusavye ndabigusavye barakuze bakorera mu muryango w'ijana na 12 ariko murumva ngo jewe ndumufundi w'amatelefone nimba uzana ariho yo Diko ndakubwira ikintu kimwe ariho umukiriya yaje kandi hari indoto zawe umva no iPhone yanje yo hopfa nyene ukakora umva nk'iyo onye iracari nshasha nk'iyo iracari nshasha vraiment kandi nuko ntaragira kwipa basi n'imiburi banzisaze nta mipfe rekame Diko nujya kora amasanduku arasenga asaba Imana ngo abantu bahambwe none nije ntoreka gusa nibaza ko ataruka senga avuga ati Imana hezagira nukuri ndabasavye abakiriya muze ndabakorera amatelefone nkorera kuri bata kuko rero niwazana ibihumbi 10 ndakurako ayo kuri hakijya kibanza ayo ndiha muri obeyere ayo ndiha muri meri mwumve ndabwira ayo ndiha kuri rasiyo muhira ayo ndiha kuri rasiyo njyaje kuri bata none ndabivuge byose rero muze muraraba kamime bazi narindira yo kujya kabenzi ndabura nzi yuko gakunda kubi Diko nubwo Pascalinda turakamugurira hama nukuri niho nkura namayo kuza kugira shobore gukora filme ndibuze Pascalinda ahasenga ntibajya inguru warampamagaye bana ndasi urajya inguru cyangwa ujya kabenzi itandukaniro ni rya kabenzi kamaze gupfa inguru ikaba inguru bikomeye
Flash TV, we shine to progress.